Mwiriwe canke mwaramutse bivana naho udukurikiranira uherereye. Uyu munsi mfise abatumire aho tugiye kwiga amasomo y'ikibano aza gufasha urwaruka ruba ruvyifuza gutakaza ingeso mbi noneho rugakurikirana indoto zabwo ndetse n'iterambere. Aho uyu munsi twese twaserukiwe, mfise umuhungu n'umukobwa hano aho tugiye kuganira. Imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina urashobora kubidondora, reka mbere mu buryo bwanje. Mutumirwa urashobora kwidondora abadukurikirana? Murakoze. Nanje azina kanje nitwa Nijimbere Diana. Urakaza neza kuri uru rubuga Nijimbere Diana, aho tugiye kuganirira hamwe biza gufasha urwaruka. Nawe mutumire urashobora kwidondora abariko baradukurikirana. Murakoze cyane Eliseve na n'insaza nanjye nitwa Claudio Dolite. Murakoze cyane. Ya Dolite urahabwa ikaze kuri runo rubuga. Uyu munsi rero tugiye kubaganirira hamwe ibitandukanye biza gufasha ikibano kubakika, biza gufasha abatari bakenya nkuko musanzwe mukurikirana ivyigwa bisanzwe nca kuri urubuga, ivyigwa by'iterambere rusangi n'iterambere ry'ubumuntu, kubera yuko ivyiyumviro byose bihera mu mutwe bigashirwa mu ngiro. Uyu munsi rero tuza kurabira hamwe ikintu sije ivuga ati cyangwa topic hagati y'umuhungu na hagati y'umukobwa ninde yagiserera ubusambanyi, aho aba bagiye kubashikiriza ikiganiro mu guhagararira umwe wese abo yaserukiye no mu kwemeza umwe ninde mu by'ukuri yagiserera ubusambanyi. Bashitsi bacu bahiye, mu by'ukuri hagati y'umuhungu n'umukobwa ninde yagiserera ubusambanyi? Reka mbere ku mukobwa atuyagire, mushitsi wacu ninde yagiserera ubusambanyi? Murakoze. Jewe uko noba ndavyibaza cyangwa ndavyumvira, ubusambanyi n'umuhungu bwagiserera. Gute? Mpamvu mvuga ngo n'umuhungu bwagiserera nuko umuhungu umuhungu ushobora guha randevu umukobwa gute agusange muhira canke muhurire muri natire. Yes, ntibisanzwe je mbanyika Claudio Dolite nkaje ku ruhande rw'abasore. Murabona ko nagiye sanze ndi umusore. Urakaza neza. So, kiragirane n'ukungene hagati y'umuhungu n'umukobwa umuntu yagisera ubusambanyi. Je nka Claudio Dolite cyo no ivuga ko dovuga ko akenshi na kenshi biva ku bakobwa. Ati gute? Abakobwa bo muri ino myaka baba mu buzima, bashaka kuba mu buzima, babona ku mbuga ngurukana bumenyi, haba mu nyambaro, ugasanga umuco wa kera bawutaye, bagatangura gukora nk'ivyama barabona haba ku matelefoni cyangwa ku mateleviziyo. Umukobwa w'ubu rero aho usanga byajemo n'ingorane, urashobora no kumuhamagara ubyumva mutse bisanzwe, ugatanga kubaza uri hehe? Uri he? Utaranamusubiza ngo ndagusangeho uze mu biki uje ukuraba ndagukumbuye. Urankumbuye wakubita akanya gato biri kubibereho kazi kawe uri kurakora ukabona kureye mwatere ngo ntubona neko nabereye ukamenga kubeza ibintu wategeka gukontrol buri munsi. Dolite rero nga uyu munsi dushaka kwerekana mu by'ukuri abahungu mwe mwagiserera ubusambanyi gute ku bakobwa. Namwe bakobwa twereke ukungene mwebwe muri nyirabayazane wa byose kugira ngo ubusambanyi bugere ku rwego uyu munsi bugeze ko ari nabyo tuza kurabira hamwe mu kindi gice kigira kabiri. Sawa, murakoze. Impamvu ushobora kuvuga nti n'abahungu bagiserera ubusambanyi, hari igihe umukobwa abakenye we wa muhungu we ukamuhendesha ibyo umuguriye, aho umukobwa arashobora kutakwankira iki ubusambanyi bivanye n'uko abakenye. Iyo niyo kayambira umukobwa bituma asambana. Ya Diana, jewe ku ruhande mpagarariye iterambere ndumva yuko nimba umukobwa ashobora kwisuka mu busambanyi kubera yuko akenye, ntabwo noneho akenye mu biboneka mu by'ubutunzi, ahubwo akenye mu mutwe. Ibya bindi duhora tuvuga yuko iterambere ry'umuntu rihera mu iterambere ry'ubumuntu, kumva yuko afata ingingo igakunda akaba yoshobora kwifatira ingingo z'iterambere. Wewe mukobwa ni gute uza gushira sharije zose ku muhungu ukamwereka ko ukenye, ukamwereka ko uri umunyantege nke, kugeza yaho umuhungu agufatiraho ndetse bikarangira muguye ubusambanyi? Dolite musigurire neza ukungene
abakobwa aribo bagiserera ubusambanyi uyu munsi atari abahungu. Yes. gato abahungu impamvu abakobwa dushobora kuvuga nti ujya ego ndagiye usambana nawe dukunda ibinezera. uvuze ko mukunda ibinezereza aho ndashobora kubitahura ariko namwe mugerageze kubitahura iyo ukenye ikintu cyangwa cyo kuja gusambana aho kuja ku kazi kuko niba igihe cyose ukumva ukeneye amafaranga wiruka kurondera umusambana cyo kuzaraza ingoro y'Imana kuko n'ibyo bibiri yacu ari ingoro y'Imana cyo ico nobona abakobwa ikintu cya mbere nabire bohindura kugira ngo n'umusambana yikomeze Rwanda hase gerageza kwambara inyambaro z'ikirundi inyambaro za kera zimeze gute abo usanga ijipo ayigeza ngaha mukondawe aha naho akaduza kaminura agasigara yerekana aya mabere yonyine akaba ari yafuka yonyine agacaza negasha uyo mukobwa aduza kuramutsa yambaye gutyo agusanze mu nzu ubamo uri umusiribateri uribana aho nyine naho woba umeze gute umutima wagenda utagu atije kwitegura na satani ngaca akora abarosa akazi. Claude rero biboneke yuko abahungu self control yabo noneho iri ku rugero rwo hasi aho uyu munsi ushobora kubona umukobwa ukumva uramushatse automatique kubera iki utoshiraho limite muri wewe kugira ngo ubusambanyi mu by'ukuri nibubandanye burandagata kuri urugero rugezeko. Ariko kandi bakobwa murashobora kudusigurira impamvu muzinduka mukikora ari dimanche samedi no mu yindi minsi mwahanye amarandevu gashobora kwerekeza muri ghetto y'umuhungu cyangwa mugahurira mu kabare runaka gafise hoteli n'ahandi hatandukanye. Mbega mu by'ukuri mugenda mwateguye ko muhitira gusambana cyangwa muza kubyisangamo? Dusigurire mutubwire n'ukunyene abahungu namwe muvyitwaramo kugira ngo muhamagarire abakobwa mu busambanyi kandi muzi yuko bafise intege. Mukobwa duhere ku mukobwa. Sawa. Impamvu kuvuga ngo witavye randevu y'umuhungu ubwo busambanyi bugwa mutabwiteguriye uri umukobwa kandi uba witeguye mu by'ukuri ukagenda muri ghetto y'umuhungu cyangwa mugahurira mu hoteli runaka. Ni kimwe nababwira yuko dukunda ibinezera mu gihe urumva je ngiye kwa Claude kumuramutsa ni sheri wanje Kameme dufate nka genda umusheri wawe sawa turakunda niyo mpamvu rero mugenzi wawe usheri wanje umpaye tumwe tunezera ibiki n'ibiki nizo ngwana nako dufise ikizo kibazo cy'uvuga ngo nogo mubiri wanje. None aho nyene topic ivuga ngo hagati y'abakobwa n'abahungu ni bande bagisera ubusambanyi. Abariko baradukurikirana mubandanye mushira ubutumwa muri commentaire mutubwire mu by'ukuri ninde ariko aragiserera ubusambanyi uyu munsi. Mutange ibiganiro ku bandi kugira ngo tuzobandanye tubashikiriza ibiganiro bimeze neza kandi byubaka ugwaruka ndetse n'ikibano. Ntibibagiwe gukora like wewe mutumire wacu ku ruhande rw'abasore mu by'ukuri dusigurire siniko ndabitahura abakobwa mwatsinze. je icyo mbona abakobwa no bagisera gusambana kubera abakobwa apari ibyo byose niho batangura kwerekana mentality zitameze intege nke bakazambaye impuzu zigufiya agatangura kuri telefone agatangura kwereka ibintu bikumotiva kugira koko uwo mutima naho utawurufise ashobore kukuzana muri ico kintu. Ariko iyo umaze kubimukorera wewe atangura gutaka amakosa ngo nabizanye kandi rero yabitanguye. Ariko Claude nubwo uri kudushaka amakosa none mugiye nyo kuramutsa muhiri wawe si wowe nyere kutotuntu dushaka kunezeza. None Diana mwebwe mukabugwa nibibanezera kugira ngo mugwe mu busambanyi canke namwe murashiraho limite self control ishobora kubarinda noneho mugafata ingingo mukagendera mu bibanza mwateguye mubona bifise umutekano. Kuvyukuri turashaka kumenya abakobwa mwatsinzwe ninde yagisereye ubusambanyi Diana? No kuvuga yuko ngiye kubiraba Kameme natwe bw'abakobwa ubusambanyi turabwagiserera ariko rero nubwo tubwagiserera bituba ko pare agisida kandi muba mwabiteguye mwebwe murazinduka mukikora mu gatondo ka kare mukagenda muri ghetto niko navuze mugahurira mu bibanza by'ibanga n'abahungu. Mu by'ukuri mwamuzi yuko mugiye gukorerayo ibiki uko kuntu niko dushaka kudusigura. Niyo mpamvu ushaka kubasigurira umukobwa ubusambanyi mu wako pare agisida
anezerererwa na bimwe umuha. Ikigira kabiri, hari igihe mushobora kuvuga ati murasambanye bivanye n'urukundo, kuko abajeje kuraba kubera bagukunda ni sheri wawe kameme. Okay, ndavyumva. Diana, tuvugisha ukuri. Agenda guhamagaye uri umusheri wanje. Gute wewe udashobora kumvuga twambye ati basi duhurire ahantu runaka atari muhira. Kuba uzi ko muhira jemba nibana bitenye. Bazi muhira nta soko byose ndi muri business. Muhira nta muri yo ibigori ndiko dateye. Muhira nta kintu kimwe ndikorana ahantu ndibana jenye. Ko cyo wumva yuko byatwiza duhuriye muhira. Aho numva ko wabishaka. Sawa, ndabitahuye. Diana rero ndumva yuko uriko uraza yuko ari abakobwa bagiserera ubusambanyi, kugira ngo twirinde yuko video iza kuba ndende rwose kuri topic igira kabiri. Urashobora kwiyi topic ya mbere kugira ico usigiye abakobwa, niki wobahanura, niki wohanura abahungu nawe ku ruhande rw'abasore cyangwe rw'abagabo? Kadere ku ruhande rw'abakobwa. Murakoze. Ngiye kubiraba abakobwa turagiserera ubusambanyi, ariko nubugugu dufise twebwe abakobwa nta bukene bwotuma uja gusambana. Cyo ni cyambere, ubukene bwotuma uja gusambana, kuko dukuye amaboko mu mpudu tugakora bijya bintu umuhungu wewe uri umuhungu uza kumpendesha umpa ubirondeza amaboko abiri, nanjye nkanzise amaboko abiri noshobora kubironka. Murabitahura? Yes. Ico nosigira comme conseil twebwe abajene abakobwa nuko cyambere dukora amaboko mu mpuzu dukore. Ikigira kabiri mbona cyo tuma twirinda ubusambanyi nuko kwirinda ijoro, kwirinda kugenda ijoro, tukirinda amarandevu y'abahungu, kuko umuhungu aguhamagaye ngo ugende muhiriwe umenye ko ico kintu agishatse ataho woshobora kumuca kugira ngo ntagikore. Ico kwirinda kugenda muhiraho umuhungu. Ikindi naco kwirinda kugenda ijoro, uwo muhungu azoguharandevu ngo ugende muhurire muri natire mw'ishamba. Nico kintu umuntu yocevita kugira ngo yirinde ku buzima bwiwe. Abahungu nanjye ku ruhande rw'abasore ikintu hanura abasore kugira ngo kumbe ntibashobore kujya mu busambanyi, ikintu cya mbere no bahanura nuko bohebana n'ibiyobyabwenge, bakaheba kunywa inzoga zikaze, kuko iyo banywa inzoga zikaze biratuma uta ubwenge ugasanga bakoze ibintu bitatekereje. Igihe usanga wigira nko mu kabari kwitemberera ukabona abakobwa hariya bariya ngo ni ndahe, ugatangura kwaza mbega base bigenda gute, bagurisha gute, kubera yanze ugiye yamaze kugutwara ubwenge ugasanga wabigiye. Rero icyo nahanura abasore bagenzanje sezera kunywa ibiyobyabwenge, sezere no kunywa inzoga, gutyo tukomeze guhagarara nk'abarundi. Sinababujije gukundana n'abakunzi bayo, urukundo rutanga ariko ubusambanyi uko bishimbere urukundo rwacu. Yes, murakoze cyane. Bizera yuko muriko muragenda mubitahura. Bakobwa, si byiza yuko ushyira sharize zose ku muhungu ukundanye, kandi si byiza yuko utemberera mu bibanza bitizewe neza ku mutekano wawe kugira ngo ntugwe mwako kaga, kubera yuko hamande yuko usambana bigahera ushobora gukora uburwayi, ushobora gutwara n'inda utifuje. Nicyo nacyo ni ikintu gishobora kubangamira iterambere ryawe ndetse n'akazoza kawe kagahungabana. Ruhande rw'abahungu natwe icyo twokora nuko twokwikonsantra ku bikorwa, kubera yuko iyo ufise ibikorwa byinshi, ufise gahunda nziza, ntabwo uronka umwanya wo kuvugana n'abakobwa, kubera yuko birashika yaho uvugana n'umukobwa umwe, babiri, batatu, sinzi yuko abari abakozi uriko urarondera mu ruganda rwawe canke abari bindi, ariko kandi kwikonsantra mu bikorwa byawe bizoguha umwidegembyo wo gucika ubusambanyi no kumva yuko wirukira abakobwa, kubera yuko uyu munsi abahungu twumva yuko turi abakobwa, mu gihe wirukirwa n'abakobwa n'umukobwa nyene bikaba uko vice versa. Icyo twokora nuko twokwikonsantra ku bikorwa biduteza imbere, tukirinda kuba aho tutatumiwe. Ibyo bizotuma urunganwe dushobora gushika ku ndoto zacu. Topike igira kabiri uyu munsi iraharawe, aho uzobona amavideo y'abakobwa ariko arazunguruka hirya no hino. Uyu munsi fise abatumire bari ku mpande zibiri, aho baza kudusigurira neza ni umuco, kandi birafise akamaro mu gufasha mu kibano ndetse mu rukundo, kugira ngo wewe uri umukobwa utange amafoto
wambaye ubusa, amavideo uri kwikinisha wambaye ubusa, batumire bacu mudufashe niki wohanura urwaruka rw'uyu munsi? Mbega biza kubaka umubano canke biza gusambura ikibano, imico y'igihugu ndetse n'ibindi, aho umugore ashobora kuba ari hanze uwundi ari hanze, aho umuhungu ashobora kuba ari hanze cyangwa hagati mu ntara, mugabo ugasanga amavideo ariko aracacana ko kandi yambaye ubusa. Bya bindi byarashitse iwacu, noneho uyu munsi natwe turabyibona. Nahawe ikaze kugira ngo mushobore kuyagira abadukurikiranye mu minota mikenya cyane, muvuge mbega bigenda gute. Duhere ku bakobwa. Murakoze. Icyo nashobora kuba no kwiga ko cyangwa kuba no hanura twebwe abakobwa, ni kosa cyane kuba wo ushobora kwifotora n'ubwambure bwawe ngo uri kurungikira ifoto umuhungu ngo n'umusheri wawe ngo ari mu bihugu runaka cyangwa ahandi hantu. Ako n'agasuzuguro kuri twebwe abakobwa. Kabiri, kandi nawe wa mumama we nubwo woba ubihaye etape yo kuvuga ngo ugomba urungikira ifoto wambaye ubusa umugabo wawe ngo ari ahandi hantu, nibyo si byiza, ni kosa. Diana ukiri ngaho nyine kumenga iyo umugabo wawe agusabye ati ndungikira amafoto cyangwa ndungikira video wambaye ubusa, uba wubashe umugabo. Ubwo niyo babikora kubwo kubaha umugabo no kuvuga yuko amukunda. Mbega abyase ntibishobora gusambura urugo n'umubano, noneho hakaziramwo n'ibya divorce. Oya, biratandukanye. Kuba wo kwifotora ifoto imeze neza wambaye ndero runtu y'iwacu ukarungikira ifoto umugabo wawe ntacyo bitwaye. Ni nk'uko nta mugabo wawe kurungikira ifoto ndagukumbuye seri wanje nakumbuye mama naka agafoto ukamuha akabona ariko turi bambaye ubusa, turi kwinjiwe wambaye ubusa. Yes, wambaye ubusa kuvuga ngo urungikira ifoto nawe bari umugabo wawe n'amakosa. None ubiretse kubera iyo foto kubera ica ku rubuga ngurukana bumenyi wirungikiye umugabo wawe, ntiba yavuye kuri wewe ngo uri kigenda ku mugabo wawe gusa ngo niwayibona, irafise ahandi hantu yoba bica ikagira ahandi igashikira umugabo wawe. None byo bari byiza cyane ibi? Ni bibi cyane. Ku ruhande rw'abagabo, yes, no ku ruhande rw'abasore nkaje novuga yuko abakobwa bubako bakarungika ifoto zabo, ubwambure bwabo bakabushira hanze. Ikintu cyane nabe nobahanura yuko bategerezwa kubanza kumva icyo umuntu abasaba. Twese turabisha ubwenge twiyumvira neza, singo ngo ikintu umuntu wese agutegetse icyo gikora. No mico y'ikirundi noneho iranabibuza yuko zirakwerekana ubwambure bwawe, cyo kirazira gushira hanze amasanamu y'ibitera sose. Ariko Dorayiti, mu by'ukuri iyo umukobwa abikoze ababona akoze ikintu cy'ubushinga ntahe, cya kintu kizotuma urukundo rwabo rushobora kongerekana, cyangwa umugore akabikora umugabo wiwe avuga ati arankumbuye, kandi biratuma noneho urukundo rwiyongerekana. Mu by'ukuri numva je ku ruhande rwanje umenga ni byiza, bashobora kutubwira kibi byo babiri nk'umukobwa kuko n'umuhungu mukundana so mwamwubakanye, so mu gihe naho mubakanye aho nyine nanye namwubakanye, nikosa gufata ubwambure bwawe uri kuripfota no ubwambure ngo uri kurungikira umugabo wawe abakuzi. Ahubwo tugiye kubiraba n'uwo mugabo wawe aba ari nk'igihunda kugira ngo ubu n'ubwambure bw'iwawe. Tugiye ku bakobwa, umukobwa nawe ushobora kurungikira ifoto umuhungu n'ubwambure bwawe. Hajya abakobwa tuhagabire cyane, umuhungu namurungikira ifoto yawe ku rubuga ngurukana bumenyi ngo n'umushiri wawe acayipibiriya kuri Facebook igacigira ante gacikwiragira hose none haraho bifitaniye isano n'ubusambanyi cyangwe ubusambanyi. Bisa no kubusambanyi mu gihe Dorayiti turangiza ikiganiro cyo nkagiye kubwanjye no kurungikira umukunzi wawe ubwambure bwawe. Ikintu cyambere nambe je nofata yuko uwo muntu ahenda gusaba yuko murungikira ifoto wambaye ubusa, uwo muntu wakoze waje sindamushira. Cyambere nambere aratsika ibyo bintu bihejije, bazi ibyo bintu bitaba je fata yuko iyo umupapa cyanye umusore mukundanye agusabye ifoto yawe uri gusa, nibazo ko ari karagupima arayikubwira ugere wowe cyo bikora burya haje umuhaye igisubizo cy'umwese je mutu wanje nta kiriyo uri akubwenge by'iwawe. Abakobwa basuko no bakabana niyo ngendo bagakoresha ubwenge Imana yabahaye bagakora atatu
kwiteza urubuga aho baciye hose. Murakoze cyane. Yes, murakoze cyane batumire bahire. Nukuri ikiganiro cyari kiryoshe kandi byasaba yuko kiba kirekire. Mugabo kubera yuko umwanya aba bantu ndabahafuye ku buzi bwabo bariko bakaza tugakorana ikiganiro rikanda bareke basubire aho baje bava, ariko kandi woba witeze yuko ugaruka mu bindi biganiro by'ubutaha. Siga ubutumwa muri commentaire, ukore like, ukore na follow cyangwa subscribe kuri iyi channel ndetse n'ahandi kugira ngo tubane mu biganiro byinshi. Batumire bacu ndabashimiye rero ndabakengurukiye, ariko icyo tugiye tumenye nuko twokwikonsantra abajene mu bikorwa bituzanira umwimbu mwiza mu by'iterambere, tukareka n'ubuhumbu tugakurikira ya ndero ababyeyi baduha, igihugu cyaduha, bizotuma dushobora gushika ku ndoto zacu, ubuzima bwacu bugende neza. Kubera yuko hampande yuko wica ivyiyumviro, iyo uriko urashira amashusho yawe ahagaragara ndetse wikinisha, hariho ibipfa byinshi aho tuzobigaruka ko mu kiganiro cy'ubutaha, ukungene hari ingaruka mbi cyane mu bijanye no kwikinisha, haba ku ruhande rw'abahungu ndetse no ku ruhande rw'abakobwa. Rero batumire bacu turabashimiye. Yana, turagushimiye kuba watwitabye mu kiganiro. Murakoze cyane. Turagushimiye Dorayiti kuba mwatwitabye mu kiganiro. Murakoze cyane Riseve nayo twabanye neza. Ya, nizere yuko ubutaha nitwabahamagara muzotwitaba. Nta kibazo na kimwe. Murakoze cyane rero batumire bacu, nizere yuko tubanye neza. Naho ubutaha mu kiganiro cy'ubutaha, ariko ntiwibagirwe kugisangiza abandi. Merci beaucoup. Murakoze cyane.